Umviriza rero ndakubwire Francine. Hajya nase kuvuga byinshi kuko ujya mu mama yari hajya hano. Ujya ntibyoroshe. Ndatse ntabyo waruzi kandi ntubire ngo biroroshe. Bajya abana. Nabi wanje wibaza. Bana baraho umugabo wawe. Sa? Umviriza rero iminsi 2 maze iminsi ngaburira abana biwawe amahera ushira hasi sayo ubuze banda yatahanye Inge ndarengo je ndakunda kwitwengera umviriza rero ndakubwire wa mu samewe bajya abana nabi wanje wibaza bana baraho umugabo wawe sa abana nabo umugabo wawe sabi wanje abo umugabo wanje neza cyane ko nukurire ndakubwiye ntarutse none ndakubaza yego kujya kugira kubere pare mwamenyaniye mu gisagara canke mwari musanzwe mumenyaniye kare ibintu tazi uzi kugira jenze kuresha ujya mugore kare ujya mugabo wawe yanyori yanse akamwe ngo ndafise umukoga yitonda asanzwe wari umugenzi we ngo kubera ko je nanisanzwe ndamwizeye ndagenda kumbe bari basanganwe yari umugenzi wiwe kwa ruganda mutware azo mutwere byoroshe none burya utigirishije ndaza uraciye ubwenge uri kurawe ujya mwana wanje wa mbere uri kurana ntubona kasa na seko canke ujya wa gatatu uvugi noneho ndaza urazi kurana hajya ntasa no mugabo wawe barasa uzurabe neza rero bajya bana nabo umugabo wawe navyumva nkumva ngo nurusaku muga ko vyivugiwe na mwene byo urakoze kumpa makuru ico ngiye gukora nije ndakizi hagati ya jewe nawe jewe ico nzico muri bajya abana banje bose sinibaza ko harimo n'umwe wiwanje rega burya urukurukuru niyo nkuru ndazi ibimenyetso barubifise ico no kugira cyo genda urere naba urakoze kumpa makuru ico bikoze yahora avuga ndasara uho ngiye gusara mbone bana ni kwawe kabisa kandi uzobanda mukiritse Sheri ni sawa? Wewe neza. Sheri wewe neza. Sheri wewe neza. Oya yemwe mbabarira ndazi ko natevye byukuri urabona ibitoro byasubiye kubura no kuri mbabarira. Nyamba ntashe bwije. Sheri mbabarira. Clarisse yajyana. Mama Clarisse yabaye. Mama Clarisse yabaye. Nibihe Mama Clarisse? Habaye iki? Kadata wanje ndabireke ko umunabi umuntu byanye bisigaye bigoye. Reka kanijyamire. Uryama he? Uryama ha? Aha kuri kino gitanda. Uza kwajyamika ndero. Kiretse napfuye. Ufise ubundi uza kwajyamika. Iyo uryama nahutse. Ufise ubundi uza kwajyamika. Jewe nawe iki gitanda dusubira kuryamana ko je nawe. Genda uryame iyo vyariye.
igitanda nije nakiguze amafaranga yiyo wanje nta gitanda waje uzanye igihe baguherekeza nta gitanda nawe kuba kiguze uri ruryame turabe nta gitanda ryaba ko ngaha ja kuryame wavyariye umbwira ngo ugiye guherekeza abaja kuresha kumbe warugiye kurangene uzoja kuresha wonyene kacu nyene ukagenda ukavyara hamuraje ngo ivyo byamaraje sinagumye ndakubwira ntireka kumviriza abantu wewe papa Clarisse ko kuja mu gutwi ibyawe nabirambiwe barafye ko kuja mu gutwi nabirambiwe gende uryame wavyaye canke bajya abantu bazana ngaha ndabarere mu bandi hani soni ubu rero shaka ko wiki urumva ubusingyama mvuye ku kazi ndushe nacotse uburese bwo kuryama singyama hiretse mpfuye gushira kuryamana nawe ngaha ntamanje umbwire neza ngene ushaka kuvyara mu gahinga hama ukivugisha ngo ni nk'abanje kumbe barabawe ukabimbwira nkabona umenga nyene ni Mama Clarisse reka niryamire ngaha kumva igitanda wagifashe nta kundi ndabe umuzamu wawe aniryamire kuko ndarushe numva ntafise umwanya wo kuba ndarikana nawe uryama hehe nakubwiye ko saha nta nahamukenewe soka ko ndayi wawe none niryamiye ngaha naho harico biza kuba bikomeze nakubwiye ko nakukeneye kubona amaso yiwacu sohoka ibyo ntibikunda ibyo ntawo byakaba sawa Clarisse sohoka ugende ku ndayi wawe genda kuba mwavyaranye nta ukenewe sohoka genda Karibu. Mbizane ndakubwira. Yego. Mabuja guhe no musi. Noyo. Uri we mabuja. Uzumwubahe. Yego. Nacane cyane. Niwe kuzara guha amategeko. Urabizi boss, urabizi kabisa. Karibu vrema. Karibu kabisa. Ndakubaza gato. Yego. Wahishije? Ntugire ikibazo. Mukanya biraza. Yego. Karibu. Karibu. Okay, karibu rero. Ubuho ngira ngo icyo naripfuje kandi nawe waripfuje murabona ko ndagishikanye. Uyu munsi rero urugo nguru nibaze ko warushikiriye. Rero urugo nurushikira nkoze ikintu kizima mu buzima nipfuje ikintu kizima nipfuje kandi nawe ushobora kuba waripfuje ko twarabiganira. Shami kuri felicitation ze ubake neza nubwo nkoze ikosa ryo kuguherekeza ucikiye ariko nta kundi byari kugenda rero wewe wubake nk'uyubakira nyene ntuze wisamburireko ze ubake neza burya sinari no guteba kubera yuko n'umugabo ntazi niyo ndi nkamwe yomenya ko nkoze ikosa ryo guherekeza umuntu acikiye ntivyokoro rero nagira nse n'ugenda nzoca ngaruka ejo mu gitondo we ntugire ikibazo na kimwe wubaka urugo rwawe neza ariko ntimuzoce muduheba harya nk'ubu umuntu asa nk'utanguye ubuzima bushasha kandi murakoze kandi muzoce muduheba oya ashobora kuguheba ariko ka kagore kiwe ahantu hose n'umugeni ariko aravuga jenje ngaha dutanguye tuganira yashatangura kuvuga bya ka kagore kiwe n'ubundi sinzi ko nza kuharara tekana mviriza kajya kagore ntigagutera ubwoba kajya kari muri Omani na mwarijya kari gasanzwe katwara abagabo b'abandi bantu
hariya hohosha nizose bazokerera bagenene ingeso yarafise ino niyo bari yafise na hariya nukuri ko Imana none uzovyibonera urya ntagutera ubwoba na butoyi ntuzi jewe naje ko yari yampakije wewe ubaka urugo rwawe neza urya ntagutera ubwoba nakare nawe nyene ahari hazomwigisha kuko amabwa yahora akorera abandi abatwara abagabo hariya ntavyo azokora mbeza ndabaha ijambo rimwe ryihumure uyu munsi ngira ngo utandukanye n'iyindi minsi mwari mumaze kubona tuganira niyo mpamvu kugira umenye ko ndi muzima kandi nkomeye nakoze ibintu bifise icabona rero niyo mpamvu uyu munsi je ndi muzima ndakomeye niyo mpamvu umunsi uri hejuru hari icabona rero uyu ni marene twobivuga ko ari nka marene nubwo atikara binezererwa hama ubuza ati nubwo nakoze ikosa ryo guherekeza umugenzi w'ukuri aragaragara mu gihe ciza kandi no mu gihe kitari ciza aragaragara uri umugenzi w'ukuri kuko wemeye ukagaragara no mw'ibi bintu rero ndagushimiye cyane hama ikihari ndumva ko ugomba kwihuta ariko rindira gato natumye akantu dufungura ngaha bagire baze nazamu namutumye ako tuno namutumye ndufana aho hanze kugira ngo dusome tunezerwe ibi bintu biragoye n'intambwe umuntu ateye mu buzima n'intambwe kandi ibikomeye mu buzima umuntu atera niyo mpamvu bitoba nk'ibintu menga rindira zamu ashike ugenda usome nta kibazo ejo mu gatondo nzogaruka nzobifata nejo kubera ndihuta ndumva ni byiza ahubwo aje kuruhuka ndabona asa n'urusha ni byiza cyane kuba wihuta kandi naje sinokwanka ko wihuta ariko ega marene nyene nta kintu cibanga kiba kihari mu gihe uri marene muri rusange nibaza ko urabona ko menga afise n'udusoni muneze mushikane mucumba mwishamba icumba kiri pre ugenda ubonye naho agiye aha sawa reka ndabikore kandi tugende mu cumba ugenda nawe umushikanye kamenye ibyo sawa nawe urabizi nibaza ko ubwoba bwaheze marene yadushinye muri chambre rero tekana aho washitse n'ikibazo gatangwa karibu mwana sawa ndakubatse mwana mama wawe urazi ya yavugisha ntuze harima ntacyo mwana hagarara ngaha ndakubwira ikintu kimwe kibobo umviretse uyu uramubona uyu niwe mama wawe uzohora umwita mama abyumvise mbega betera rero araryamye arasinziriye hariho undi mwana yitwa betere nawe arasinziriye lakini gusa hari nakubwiye ko bisa abana bane na bamwe babiri narabatumye ko ariko uraho yanjanye ntamubajije aho bageze rero witegure kurera nicyo nakuzaniye kugira ngo ufashe kurera abana bana azi ko nyina we yakwagwanya atanubuzi yageze yego nta kibazo nzamurera we niwe kubera nyine wowe wakumye ntego sinzi ibyo tukundana ikindi kurera abana reka abana bawe umutima w'iwanjye ubona ndawukundana kwanjye ego genda urabe betere kugira yikangure uri hafi ye sivyo umwanya babiri bahishe bace babazanira inyamugi ego nta bindi birebire umuntu yovuga reka umuntu ahubwo yitegure urabona ko n'amasari karagenda kugira ngo yoge ajyana hema papa yazanye nenda mshitani yambaye ibintu aho yazanye iki umuntu yambaye ibintu ngaho umenga ni shitani aho hose ari mu gitanda mu cyumba ngenda no kuryama mu cyumba rero mana ngirira ikigongo mana barantwaye urugo
mana ndasambuje inama zose z'abari mu izina rya Yesu Kristo kwakira Yesu ndasambuje ibitero bya wa mugwanizi umutima Iyeriko yongeye kunca mu izina rya Yesu Kristo ndirukanye impembo z'abazimu zateye urugo rwanje zafashe urugo rwanje mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mbiri ndategetse mu izina ry'ubushobozi rya Yesu Kristo ndatandukanije Iyeriko nicyo batamatanije cyose mukamana kwaje twambikanye impeta y'umukamana usubize urugo rwanje ndazina ndakubyumvutsa ko kwaze ndabona ndagize icyizere kubera ndabona umengo ntusa urabonye icyizere no munsi nukuri ndabona umusore sawa ikibazo sheba icyizere constance ndwiki nini umugabo datari kakaroge mu gitanda canje wewe Constance wewe ashe nibikishe we how do you Constance mu gitanda Constance urazizana ibimbaye hageje uvuye ngaha urabona nashinda ku telefone urya nyine yaciye atangura bya bindi Constance abakecuru kibusha je nari mvremere ko ari imigambi muba mwagiraniye kugira muve mu ntamudu ndaraba kumuta kugira ndarema kubera ngo kuzinduka kunda reka ndendere n'ibyo mvuga mana yanje sije mbonye burakeye telefone yawe yandaje ntasinziriye gati n'ibintu bikorera n'ibiki niho ubona ashanze yindutse ngira nazwe kumena inzuki reka gisimba none simba byari byo ariko rero cyane yaramurotse kandi urya mugabo arankunda iyo turiko turayaga ndabona ko ari umuntu muzima nawe warake hari ikintu na kimwe wabona ndabona ibintu ari byari biseri umva ni ibintu biza akanya gato urasatangura kandi bije nanjye ashaka yambwiye ngo kote ngaho ngitana gute icyenda cyangwa kigana nande yararotswe ahubwo ndakubwire nari naje ndakuzaniye agati gafume kamuvyura basi kamusubize muzimu wumva akomeye none numva ko bamuroze bamuhejeje ariko yo bari urya mugore wiyo ko yaguma avuga nta wundi avuga ntiyaguma amuvuga atamuroze ahubwo urazibirira nzabira maze nkwereke ma dushiremo ariko kiraryaha biri nikivyuka urazene kandi kimeze kimeze urahaye ndakwereke urahaye umengo n'urupfu umenye ko agatina kazanye ndabihera biba kubera iki none naco ariko gusimba ariko nta cyabaye rero tumuha ako gati kamusubize mu buzima akagibwenge none ashobora gutunganya urugo rwiwe yego sawa ahubwo tuzana n'igikombe nyine ngenda igikombe ijoro ryose uko nyene uko sinigeze ngoheka n'agatima nuko wasize ko ari kondi byarase nuko shika no muri dushe navuga ati nusanga umuntu acikanye ibyo cyabigenda gute kuko wansize uko nyene ijoro ryose Constance yarakamukoze uko nyene niko waranye ewe ndakubwiye Constance kuko ntahibagiye kabonye niho harayakanywera reka abantu ngo babeshe ntubona twari sawa shaka tumuhe byinshi ntapfe bimwica ubu nzi ko bica bigenda neza ngorane bigenda neza ahubwo turengere tumugira tumuhereze ngeze ubwoba nanjye aho bihurirana na bya bintu Constance yamuha niwe ntiwizera ahubwo turengere dushire ngaho tumaze turengere tumubyuze
abagore bararuga shera kamujenge kwirura urazi ibiganiro twarimwe izina ryanje urabinywasha mwacu mutumaze kujyayo siduke ndabirayo ngo kumbe naranye n'abagore babiri abagore babiri turagorwa mana yanje abakobwa turagorwa tubona uyo mukostasi none eka ngo arizawo mani ahubwo hava usanga ari aha nyene aha ni wambwiye ngo ari wo mani asha ari umurozi none yogira ibintu nk'ivyo agerega abarozi bakorera hose none nk'umuhira ko ntanaraye no muhira bizoca bigenda gute asha arabesha yanzanye ku mugaragaro warabibonye iyi nzu sinzoyivamwo reka tubanze tugerageze turabe ukuntu biri nzoba ndamaze kabira hewe oya nawe ntuje ugenda ndumva ugira usezere oya banza ndemeshe na gato tubanze turabe ukuntu bimeze none urako kiyagenda tubanze ahubwo tugende turabe ahageze none tuca tuguma ngaha tugende turabe oya ntugusezera tutabonye n'amaherezo yiwe turabe ahubwo hageze tugende turanyaruka